So uno munsi akavideo gashasha iyi ni poti ya kane ijanye n'ubuzima niki. Twese tufise inyishu zitandukanye ku bijanye n'ubuzima. Hariho abantu babaye mu buzima bugoye, hariho abantu babaye mu buzima butagoye. Mugani twese turashobora kurondera basi inyishu ivuga ngo ati ubuzima niki. Hariho ubuzima buvuga ngo ati ni kugenda kwishure ukamenya ugatera imbere. Hariho abandi bavuga ati ubuzima ni kwirikira Imana ugasenga, n'abandi bavuga nyene ibintu bitandukanye bijanye n'ubuzima. Rero munsi turi kumwe n'uwo tuvukana. Yaratanguye kumbonera izuba, rero byishara hari ibintu byinshi wosanga ntashobora kumenya we nazi, mugani sinzi kari byinshi cyane. Bugira birashika ugasanga ndagusumbya, ugasanga cyangwa usumbya. Oya, mvuze ngo ati ubuzima tuvuga ngo tubashe ubuzima umwana w'umuntu wese haba muto haba mukuru arabucamo. Rero byumvikana rusanga jewe mu buzima afise ugasanga usumbye ubuzima ubayemo, ugasanga buri hayi kuri jewe cyangwa ugasanga buri butoyi kuri jewe, ugasanga ndagusumbye ubuzima. Sinzi mugane kubera burya imyaka siyone yubaka umuntu. Abantu ntitubayeho kumwe, ubuzima ntabwo ari ubuzima, umuntu wese afise ubuzima bwiwe. Mugane none byumvikana none imyaka irubaka umuntu, kuvuga ngo umuntu akuze, umuntu asumba uwundi, afise knowledge, abafise ivyitekerezo, aho abafise ubumenyi butandukanye n'umuntu mutoya wiwe, aho biravana kubera hari abana usanga bafise ivyitekerezo nyene bikuru bivana n'ingene ngira yaciye mu ishure aho yabayeho. Ntabwo imyaka imanisha ngo n'ubuzima ngo umuntu ngo acagira ubuzima bwiza canke bubi. Kandi imyaka ntibimanisha ati umuntu ko akurusha imyaka ati niko agusumbya ibintu. Imyaka kandi ntibivuga yuko ngo ko uri mutonyi ngo nta bintu uzi, nta bintu ushoboye. Oya. Ntabwo ubuzima ari imyaka. Ubuzima ni ukubayeho, ntabwo ari imyaka. Nawe ubayeho gutemera? Jewe mbayeho kubw'Imana, kubera Imana niyo yandemye ishira ngaha mu isi, rero niyindinda, niyo ibana nanje. Ariko nyene hari ubuzima ducamo usanga nyene bigoye, ugasanga twebwe kubera turi abana b'abantu, ugasanga nyene turagiye mu bindi bintu, turiko turakora nabi, turiko turashavuranira. Ugasanga nyene ubuzima bwacu bubayeho nabi bivanye n'imibanire yabo duturanye canke imibanire y'abantu. Rero ubuzima rero wovuga ngo ati ni gukurikira Imana, aho ubuzima ni kwitahura wewe hanyuma ugakora ivyo wigombeye muri wewe. Kubera hari abantu badakurikira Imana mugano ugasanga nabo nyene barafise ubuzima ndibaza, kubera n'ubuzima bwabo bari mu yindi nzira itandukanye n'abandi, kubera turi abantu batandukanye kandi dukora ibintu bitandukanye. Naho ubuzima ni gukurikira Imana, ubuzima ni kwitahura wewe nyene ngene umeze hanyuma ukaba kwiyisi mu buzima bwawe. Cyambere cyo mu buzima ukwiye kumenya ati jewe ndiki, jewe ndinde. Utaramaza kumenya Imana urayimenya kuko Imana yo yize ubwa mbere, kuko niyo yakuremye. Kandi Imana niyo itumye ubayeho, Imana niyo ituma uriho. Rero iyo umaze kumenya Imana ni byiza, iyo umaze kumenya Imana, kubera umaze kumenya Imana ucumenya gutandukanya iciza n'ikibi, ucumenya icyo ukwiye gukora n'icyo utakwiye gukora. Ubuzima ni ikimere? Ubuzima ni ngene umuntu abayeho. Burya kandi ntako ndakubwiye ntarako ndakubajije akazina kawe kavuke mbega witwa mwiki? Akazina kanje nitwa Emerine. Ufise izina rimwe nk'impera? Mfise amazina abiri. Iryo ntugomba kurivuga iryo rindi? Ntabwo nashatse kurivuga. Nibamenye Emerine ryonyene gusa. Nkuko uri mukuru wanje izera vyinshi bamaze kubibona. Wewe ugikura basi ndibaza wisanze ukwirikira Imana, sinzi ko ari ibintu wewe
wewe wavuze ngo ati je ngomba gukurikira Imana aho byavuye nyene n'ahantu naho wavukiye aho n'abavyeyi byavuye kugira wisange mu Mana ugasanga kandi nibwo buzima bwawe ukwiye gukurikira? Okay, njyewe nkivuka kubera nasanze abavyeyi banje ari abavyeyi bamenye Imana, ari abavyeyi banje basenga, nanje naciye nkurira mu ishengero, ariko maze gukura niho nagiye ndamenya buri kintu cyose, hagera nanje ho njyewe nyene mvuga ati ndinde nicagurira ico nkwiye kuba icarico. Ariko nyene haragera igihe naje numva yuko nyene Imana ariyo nkuru, ariyo umuntu ashikwiye gukurikira kuko ariyo yaturemye bivanye nyene naho umuntu aba yarakuriye. Rero abandanye rero jewe nakuriye mu ijambo ry'Imana kandi n'ubundi muri ryo. burya abantu turakwiye gutandukanya ijambo ry'Imana n'ivy'isi kugira umuntu abe mu buzima basi utomoce, kubera uravuga ati hari abantu bagenda kw'isi biga kugira babeho neza, kubera ubwo ni bwa buzima, kubera nibwone tumenya. Urumva Imana ni ikintu gitandukanye n'ibintu buri kuraba mu mwaka kanya. Mugane hari abantu bavuga ati barabifatanganya, basanga mu buzima bwiwe agenana n'Imana, n'ubundi avuga ati mu buzima bwanje ndiko ndarondera ibi n'ibi byo kw'isi kugira mbeho. Kubera ndibaza umuntu avuze ngo ubuzima niki, ucutangura kuvuga ngo ati bajya abantu babayeho nibona bafise ubuzima bukomeye kuruta bajya abandi nyene basanzwe. Je kubwanje nibaza yuko ubuzima ku mwana w'umuntu ari kuba amenya uwariwe, kandi ubuzima akaba amenya ubuzima akabazi yuko butangwa n'Imana. Ikindi naco warumbajije ngo umuntu akwiye kumenya yuko akwiye gukurikira inzira y'Imana cyangwa agendera mu nzira itari Imana. Mu bisanzwe umuntu wese akwiye gukurikira Imana, akwiye kugenda akwiye gukora ivy'Imana igomba. Burya nico gituma no muri Bibiliya handitse ati ibya Kaisari mu bihe Kaisari, kugira ngo nyene umuntu ivy'Imana abihe ivy'Imana. Kubera nufata inzira zibiri zose ngo ngende muri izi zose ngo ndazigendemo, ntabwo uzoshika iyo uja, ariko nutumbera inzira imwe uzoshika iyo ugomba kuja. Mugani rero ico nosaba umuntu wari we wese nuko yotumbera inzira y'agakiza, kuko ariyo nzira nziza, niyo nzira itanga amahoro, niho umuntu azogira amahoro iyo agendanye n'Imana. Mugani hari akabazo mpora ndibaza, kubera hari amadini menshi, vyumvikana ubuzima bw'abantu batandukanye n'ubwiwanje, kubera mfise irindi dini aho biravana. Idini si kuvuga ngo nubwo buzima, idini si ubwo buzima. Okay. Idini si ubuzima, ahubwo ubuzima nuko womenya Imana ugakora icyo Imana igomba. Nubwo buzima. Ugakora icyo Imana igomba nibwo buzima. Jana ngira ubuzima ni gukora wowe icyo ugomba, ukagendera mu nzira nziza Imana igomba. Kandi ubuzima ari bw'iwawe ndarenga ni gukora wowe icyo ugomba. Ubuzima ni ubw'iwanje, ariko Imana niyo ikwereka ubuzima ukwiye gucamwo bwiza, kuko njyewe nkoze uko njyewe ngomba, njyewe birashika nkagenda mu nzira ya shetani. Kumbe naho nari kugenda mu nzira y'Imana ariho nari kuronkera ubuzima bwiza, niho nari kuronka amahoro meza. Urabona ngaha mw'isi turimo duhura n'ibigeragezo byinshi. Urumva rero uhuye n'ibigeragezo byinshi bisaba ugire gute ukurikira Imana, usaba Imana kugira ngo yo abe ariyo ikwereka ubuzima ukwiye kubamo. Hari ubuzima bwo gusenga, ubuzima atari bwo gusenga, wewe bivana na wewe n'ingene ugomba gukurikira ubuzima bwawe. Mu bisanzwe umuntu yobaho mu buzima bwo gusenga, bwo kwibanira n'Imana, kuko Imana niyo itanga byose. Rero kugira umuntu abe mu munezero kw'iyisi, ni ibyahe bintu akwiye
kurondera gukwirikira ego Imana turayizi mugani ibindi bintu byo kwiyisi nibiki ni kurondera umuryango ni kurondera amahera ni kurondera amashure wewe gubwawe ni kuvuga ngo ati nubwahe ubuzima umuntu akwiye kurondera kwiyisi kugira anezerwe. Icyambere na mbere kugira ngo uronke umunezero muri iyi si nuko icyambere na mbere wobanza ukamenya Imana. Icya kabiri nuko tuvanye mu Imana kubera byose bitangwa n'Imana. Icya kabiri manzo ndiye burya naje ndasenga ntubone ndiko ndatwenga gusa ndiko namubaza ndumve inyishu ziwe nkuko asumba. Okay wanda. Okay, icyambere ukwiye kugira n'urukundo. Kwihangana, guharira, kugira umutima ugize gute utagira gasembwa, kandi utari umwe widodomba kwaka kabuze kwaka kabaye uca utangura kwihebura, uca utangura kwiyumvira, uca utangura gupanga imihigo imigambi ukwiye kugira. No, gusa wowe ukwiye kwiha amahoro mu mutima. Rero si kurondera ibintu nyene urarondera nyene ukagwiza ivy'isi kugira unezerwe kubera ndibaza hari ibintu ushobora kuronka kwisi bikakune nk'amafaranga tubivuzeko urashobora kunezerwa wifitiye amafaranga ivyo byo kwidodomba bikakuvako umva no utobayeho neza unezerewe. Umuntu wese arashaka kubaho neza, buri umwe wese arashaka kubaho neza, ariko umenye naho umenye ko Satani nawe ariho kandi akora. So ayo mafaranga turashoboye kuyaronka yo gukagira umunezero, turashoboye kuyarondera canke mu ngo zacu ugasanga harimo amahoro mugani ntihabura akantu nyene buri umuntu aha kwisi nta muntu abayeho mu munezero 100%. Ico nigishoboka. Rero mu mwanya we ntunezerewe 100%. Biravana kubera birashika ugasanga hariho ibintu mbuze muri jewe ugasanga hariho ibintu mbuze nkeneye ugasanga ntabwo nyene unezerewe kubera ico kintu mba ntarakironka. Wewe bwa buzima umuntu aguma yirukanga ubuzima nyene umuntu aguma yirukanga mugaro nyene uje umenga ndiko ndabiramenga ubuzima nyene ni kunezerwa gusa umuntu kwa nta kindi kintu turondera atari kunezerwa. Hari ibindi bintu worondera kugira ntunezerwa byose umenga tuyirondera kugira tunezerwe nyambara amashure kugira uzotera imbere unezerwe mu buzima. Ibintu byose umuntu abirondera kugira ngo atere intambwe kugira atere imbere kugira ngo yumve yuko anezerewe. Numva ni ikintu kimwe rero kimwe cyane ikintu twirukira mu buzima ibintu byose twirukira mu buzima turiko turarondera inyishimwe yo kunezerwa. Inyishimwe yo kunezerwa nuko wo kwihebera Imana nta nubundi urondeye Imana ni kugira unezerwe mu mutima. Urondeye amafaranga ni kugira unezerwe mu mutima. Urondeye ivyigwa nyambuka umuntu yarakomeye ni kugira unezerwe mu mutima. Ibyo byose bigaruka kunezerwa. Ibyo byose bivana wowe n'ikintu ubushaka mu mutima wawe ushaka. Kugira ico kintu kibonye wumva umutima wawe uri happy. Rero urumva ico kintu kirose uranezerwa. Mugo urumva ukibuze kandi haca hazamwo cya kindi cy'ubuzima nyene ugasanga ubuzima buragize gute burapararanganye kubera iki ico kintu utakirose. Mugabe ico kintu yukirondeye ukakironka ubuzima buba bwiza muri ako kanya. Cyari hano ndumvise sinzi karaka video ndumvise bavuga ati ngo ubuzima ni kwihebera. Ni kwihebera abantu nkuko Imana yatwihebeye natwe dukwiye kwihebera abantu nko gufasha abantu kubona ibintu nyene nkuko bisanzwe ngira ngo ni kwiheba wowe ukiheba. None ntibivuze ngo ati umuntu ni kwiheba akaheba ivy'isi kugira yakire Imana. Ariko bikora bake mugabo nuko biri umuntu akwiye kwiheba. Umuntu akwiye kwiheba agafasha mugenzi we. Ariko nyene ni bake babikora. Ariko ubu bishoboye ni byiza kuko impera yiwe azoyironka. Ngaruka kuri ka kabazo
ubuzima niki? Ubuzima ubuzima nyene ubuzima n'ubuzima tubayemwo, ubuzima tubayemwo buragoye, ubuzima bw'ibibazo n'ubuzima bw'ingorane, n'ubuzima bwo kwiheba, n'ubuzima bugoye cyane butoroshe ku mwana w'umuntu. Ntabwo ari ubuzima bworoshe kabisa. None we nawe ndakubaza, none niki ndiko ndakubaza? Oya turabazanye. Tuwavuze turiko turaganira. Nagomvye kugira ndakubaze. Oya wowe wavuze ko we turiko turaganira. Oya mbaza naki. Kubera ni kubazanye. Kubazanye. Ya mbaza naki. None wewe uri kuriyumvira, wewe wibaza yuko ubuzima ari nkiki? Jewe kuri jewe. Waje narabwiye iyi ni pot izoguma tubandanya. Ari ikintu tuzoguma tubandanya, niyo ndagiheza je nzobabwira inyishu yanje mugani ku buzima kwere ni ibintu bitandukanye kubera nkuko tubayeho tutandukanye, nk'iko ibintu byo kwisi byose bitandukanye, ni ibintu bitandukanye mugani byose bizoja hamwe kikaba ikintu kimwe. Urumva nkuko umuntu avuga agapfa niko n'ubuzima bumeze, ubuzima tuburimwo mugani burahera. Rero ico kintu nyene uvuga ati ubuzima niki, urumva ni ikintu gitandukanye nk'amashami menshi mugani akafise izukiro rimwe nk'igiti. Urabona hakija giti uriko ahantu urabona hakija giti gifise amashami menshi ahubwo ubuzima rero buri ngaho. Ni hamwe mvuga ngo ati ubuzima ni gukora, ni kurondera. Hari abantu bagenda kwishure, abantu bakurikira Imana, urumva ni ibintu byinshi bizohurira hamwe bigakora ubuzima bumwe. Ubura ufise family, ndibaza umenya ubuzima niki kubera ufise family, ufise umuryango, hari abantu ngutunze, right? Nakubwiye nyene ubuzima ko ubuzima bugoye, ntabwo ari ubuzima bworoshe, ni ubuzima bwo kuba kwiruka, ubuzima bwo kugira gute, bwo kurondera. Nta nyishu imwe iriho. Inyishu imwe iriho mu buzima ni cyakiri nyene ngo mara kubwira. Inyishu iriho mu buzima nuko ubuzima tukwiye kubuha Imana kuko ariyo yabiduhaye, akaba ariyo yo kubudushobozamo. Kuko twebwe ubuzima tubayemwo, twebwe ubwacu ntabwo urabona ubu buzima tubayemwo n'ubuzima bugoye. Tujya turushe, tunwa turushe, turyama turushe, buri kimwe cyose urumva turakiruhira, ugasanga nyene ni bwa buzima bugoye. Urumva haba aho dutuye, haba mu ngo zacu, haba mu bana tuba dufite, urumva usanga ari buzima bugoye nyene. Rero mbona yuko igikuru ari kugera kubwira Imana yonyene, akaba ariyo iduha ubuzima bwiza. Kandi umengo ubuzima umuntu agenda arabutanga ku bantu. Ubuzima kuvuga ngo nubayeho ugomba n'umwana wawe kari kubona azobaho. Ubuzima ubuzima ntabwo ushobora kubutanga ku muntu, kuko buri muntu wese afise ubuzima bw'iwabayemo. None se nyimba wabaye mu buzima bwo kurara hanze, woje ubwira umwana wawe ngo rero ngo naje ngo sabiye umwana wanje ngo ubuzima bwiwe buzobaho? No, singuvuga ngo ati ngo uzomubwira uko mugani utanga ubuzima, ariko ntutanga ubuzima bubi wabayemo, ahubwo uramwigisha ubwo bubi wabayemo n'ingene akwiye kutabujamwo basi. None umubwiye none ngene wabayeho mugani ngene ugoma nawe ko yobaho. Icambere na mbere cyo ukwiye kumubwira ubuzima, ukwiye kumubwira ati icambere na mbere akwiye kumenya Imana. Kuko numubwira ati akwiye kumenya Imana, azoca amenya ati Imana niki, mbese Imana ikunda iki yankiki. Ugasanga nawe abayeho mu buzima bwiza, kubera aca yitandukanya n'ibintu bibi. Kuko twebwe ababyeyi hari ubuzima tubayemo. Usanga ari ubuzima bugoye, usanga nyene hariho
biranagoye n'ubuzima kububwira umwana wawe uba waraciyemo. Hariho ubuzima buba bugoye kubwira umwana wawe uba waraciyemo, ariko umwana wawe umwigishije ubuzima bwiza, ukamwigisha ijambo ry'Imana, ngaho ubumwereke inzira itomoye. Ubuzima ni gutanga, ni kwiheba. Ubuzima ni gutanga ugaha uwundi muntu, ni kwiheba. Ubuzima no kwiheba kandi ukamenya uwo uriwe, ariko ntugende guha uwundi muntu ibindi bintu bitabereye ngo uriko uramwigisha ubuzima, kumbe naho uriko uramuhuvya ibitari. Niba ujya kugira umuntu yimenye uwo ariwe, yobigenza gute? Senga Imana. Niba nyene turagera ku gihe nyene ukavuga ngo ati je ndarimenye ndi ubu. Umuntu wese ntabwo ari umuntu wese ntabwo mu buzima ari 100%. Niyo mpamvu Imana ivuga ati buri umuntu wese afise agasembwa. Agasembwa nako nagahe? Agasembwa ni ku ibyaha, nta muntu yera derere. Rero urumva umuzungu arera derere. Sikumanisha ku rukoba. Ntabwo ari kumanisha ku rukoba. Nta muntu yera derere. Ubuzima kuri iyi si buragoye cyane, ntabwo ari ubuzima bworoshye. Hasi ngomba kukubaza nk'ibintu nyene vya personal. Mugari nka wewe wobwira iki nk'abantu basi kubijanye n'ubuzima niki? Basi ikintu bomenya, ego ndibaza ni Imana, nico nugomba ko bomenya cyane cyane. Nico bomenya cyane cyane nyene, kuko nico kintu ca mbere, kuko iyo umenya Imana ukasenga Imana, urumva byose niho bikubiye. Yaba ubwo buzima bwiza niho uzoburonkera. Mugabo ubuzima bubi nabwo urazi ko butangwa nande? Na Shetani. Je ndibaza nta buzima bubi butangwa na Shetani. None ugiye mu nzira mbi, Shetani kubera Shetani niwe atujana mu mosha mabi. Urabona jenge ndabibona Ameri. Ubuzima Imana yarabuduhaye nkuko wabivuze. Vyose Imana yarabiduhaye, gusa Shetani akorera ku ivyo Imana yaduhaye. Uzoraba ikintu cyose kibi, aho ibintu byose uvuga ngo ati ni bibi kandi ni vyiza, kubera iki? Ni Imana yabiremye ari vyiza, mugani Shetani nivyo nariko arakorerako. Nguvuga ngo ati uri umuririmbyi ukaba ufise ijwi ritomoye, urashobora kuririmba ivy'Imana aho vyiza, mugani Shetani arashobora kugukoresha kugira uririmbe ibintu binyene bibi. Rero wumva none nakwishuye neza. Shetani bitanga Shetani ahubwo akorera ku vy'Imana yashizeho. Nico gituma Shetani afise ububasha bukomeye cyane. Kubera ubona Shetani afise ububasha bwose, kuko ibintu byose arabizi, ivy'Imana byose arabizi, kubera yarabaye mu ijuru. Rero urumva byose arabizi, araza hagwisha umuntu, urumva imbinu zose arazizi, ibintu byose arabizi. Mugani sinzi kazi byose niko wobura umuvyeyi. Shetani bambe yarabaye mu ijuru, mugani ntari Imana. Nawe nyene yararemwe. Umuririmbyi no kuba umuririmbyi. Mugani yararemwe. Yararemwe ni Imana yamushizeho. Yumvikana hari ibintu Imana izi nawe nyene atazi. Wumvise? No jo. Kendi baza Satani kimwe cyose arakizi. Sinzi kazi none yababizi ntiyari kurema iyindi si, agashiramo abandi bantu, akarema abandi bantu yaba ari uko, kubera nawe nyara none abafise ubwo bubasha, kubera ababizi mugari ntavyazira aca akorera mu ibi bintu nyene yabonye Imana yakoze. Ntashobora gukora vyiwe kuri ibi Imana yaremye. Niko ndavuze. Nibyo ari karakoreramo. Ndibaza ntitwabarambiye. Je ndatahuye byinshi, ndamenye byinshi, kandi nawe ndizera wamenye byinshi, watahuye byinshi. Arakantu wo kwandika, kandike hasi. Kugira nze kukamenya nkuko nawe washoboye kumenya ibyo twagiye turaganira no munsi.
akajambo ka nyuma nose ko nababigenza akajambo ka nyuma ukacubabwira akajambo ka nyuma ntibibagire kugira subscribe barayikinge bakarungike ku bagenzi. Twariko turiganira na big sister urumva ndamurusha byinshi uyeraje nakubwiye amajambo gutangurira suko kumenya ibi akosinde nakazanye ubundi gutangurira ntabwo ari bwo kumenya ibintu nyene yasi ko kumenya ubuzima okay. Akajambo ka nyuma ndobabwira abantu bariko baraturaba bariko baratwumviriza kajyanywe n'ubuzima ngo ubuzima niki ubuzima part 4 ini ya kane tuzobandanya ni ya gatanu nokuzuracira akajambo ka nyuma ku bantu bariko baradukurikirana kubuzima niki ubuzima ni ubuzima nukuvuga yuko ari nkajewe ubuzima mbona yuko ubuzima ari ikintu kitoroshe kandi kigoye ariko icyo nosaba buri umuntu wese ubuzima bwiwe kugira ngo bubeho mu mahoro kugira ngo abeho ubuzima bwiza mbona yuko yokurikira Imana akaba ari yasenga akaba ari yasaba akaba ari yakurikira nico mbona umuntu yokora. Murakoze. Umva ubuzima inyishimwe ni gukurikira Imana. Ubuzima ni gukurikira Imana. Gukurikira Imana. Kandi ubuzima bisaba ukore ntibisaba ngo wicare kuko Imana yaduhaye amaboko n'amaguru n'amaso n'ubwenge tubikoreshe buri gihimba cyose Imana yakiduhaye tugikoreshe. Rero mu buzima dukwiye gukoresha ingingo zose Imana yaduhaye kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Amen. 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 Ubu yo twatangura twari gusenga. Twari gusenga. Ubuzima niki? Murakoze kuraba aka video. Ntimwibagire kugira subscribe. Kira kuwa gatanu ndapostinga aka video. Ubuzima niki ni series ndatanguye maze kugira iyi ni ya kane. Tuzoyibandanya. Niyo ndagira ibindi byitekererezo nzobishirako. Tuzosubira kubonana niyo twabonana ndari kumwe na big sister. Murakoze. Peace.